ndumva kuri jewe hari umutima wo gufasha no gukorana n'abandi. Kera mu isezerano rya kera abamama baririmije haraho batagera, ariko kubw'amaraso ya Yesu yaratwinjije ahera, aratwemerera kuvuga, aduha ijambo. Kubw'ivyo rero ndabona ko ari ubuntu busagutse bw'igorogota bwatumye nshobora kuba ngeze ahandi, nshobora kuba naramenye Imana, nshobora kuba narabandanije agakiza kubera ukuntu nagiriwe na Kristo. Abaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amen. Tongeye kandi kubaramutsa mu izina rya Yesu. Nkuko Apotre John yariko arabivuga, ego ndi pasteur Niyukuri Esperance, ndi umuririmbyikazi, ndi umurundikazi, nkorera hano mu gihugu c'u Burundi. Ndakijijwe, ndakunda Yesu, Yesu n'umwami n'umukiza mu buzima bwanje. Navukiye mu ntara ya Gitega, niho navukiye muri komine Ryansoro, umusozi wa Nyamugari, ariko ubu nkaba mba mu Nyabugete ya mbere. Nkuko mwavyumvise kandi usanzwe nkorera imirimo y'Imana mu Nyabugete, hariya muri komine yacu nziza ya Muha, ariko irahinduka ari komine yaguze ya Mugere. Niyo sanzwe nkorera ibikorwa by'Imana, niho na eglise iri kandi iri Nkomba. Ego ikirenze ico mu kwitondora, ndubatse, ndi umukenyezi afise umutware umwe, umugabo wanje nkunda cyane, Reverend Nimbona Vincent. Ari hafi, ari hanze, ubwo kubandanya kwiga amashuri n'ibikorwa by'Imana, ibikorwa ndimo arabizi. Twabyaranye abana 5, imfura yanje y'imyaka 13, n'umuhungu n'abakobwa 4, hariho n'abahungu 2 ndetse. Ego nkaba mvuka rero mu muryango ukijijwe, niho navukiye. Ababyeyi banje barakijijwe, ntibakiriho, barashengeye kuko bari bakijijwe. Mama wanje yari umuririmbyi, umukozi w'Imana kuko yakora mu ishengero. Papa wanje yari umwarimu kandi yari umuririmbyi, akaba n'umucuraranzi. Iyo ngabire rero ko tuvugana twese yaradukurikiye, abo tuvukana n'abacuraranzi, abandi n'abaririmbyi. Jewe nije naciye mfata n'umwuga w'ababyeyi, bana igikorwa c'ubwongere, hanyuma kandi abikorana no kuririmba himbaza Imana. Ndibaza ko mu mwidondoro nababwira ibyo. Rero iki gikorwa ndagikunda kose, igikorwa co kuririmba ndagikunda. Nagitanguye ndi umwana mutoya, nagikuyemwo, ndagikunda cyane. Hanyuma umugambi wo kuririmba indirimbo, nababwiye ko nararirimbye kera, nararimba mu makorale, nkakora indirimbo kuko jewe narinzwe n'ishengero Anglikani, niryo ryandetse, niho nakuriye mu ijambo ry'Imana no mu mwuka, hama ndasohoka riransohora. Nkuko mwavyumvise nubakana n'umukozi w'Imana, bandaniriza ibikorwa by'Imana mu ishengero rya Shalom Temple kuko naribabwiye. Rero kuririmba ndabikunda, narabikoze kandi nabikora, ariko nifuje gutangura kubishira ku mugaragaro haraheze imyaka 8 ngerageza kuja muri studio zitandukanye hano mu Burundi. Mpagarikwa n'imvo zitamvuye ko, hamwe nakagarikwa no kwibungenga, handi nkagarikwa n'uburyo ekonomi, handi nkagarikwa n'indwara nabitanguye. Mugabo sinigeze nshika intege, narumvise nobandanya kuko ndumva ko mu maraso yanjye harimo kuririmba. Ndabikunda cyane kuririmba, ni igikorwa numva ngomba gukora, naco kikambera inzira imwe yo kushikana ijambo ry'Imana kure, kuvuga ubutumwa, kwamamaza iby'ubwami bw'Imana, ego gutabara imitima kuko tubikora nk'abungere, kuremesha imitima ndetse no gutera ibyizigiro, gushinga intahe dukoresheje mu kuririmba, tugashira habona ijambo ry'Imana, igitabo cyiza Bibiliya twizera.
rero narabitanguye kuko ndabibwiye narahuye n'intambamyi zitandukanye ariko narabandanije Imana iramfasha kugeza aho hari mu kwigenekerezo ry'itariki 4 z'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka turimwo niho twashoboye gukora indirimbo, dukora recording y'indirimbo, recording live y'indirimbo twamaze gushira habona ziri ku rubuga, ziri kuri YouTube. Ego mva amajambo make no bivuga gutyo. Rero nk'abamenyeshamakuru, aba journaliste n'abandi bose b'ibinyamakuru bigenga baba bari hano, icyo nifuza nuko mwashigikira kugira ngo ijambo ry'Imana ndiko ndavuga biciye mu kuririmba bigere kure, abantu bumve ubutumwa bwiza, bushobora kubafasha, bushobora gukiza imitima yabo, bushobora gutuma hariho abafata n'imyanzuro yo guhindukira umwami Yesu bumvise ishinga ntane no guhimbaza Imana birimo. Rero ngomba ko mumfasha kubivuza ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye kugira ngo abantu b'Imana bahezagirwe kandi izina ry'Uhoraho ishimwe hejuru. Ndi n'umwigisha w'ijambo, harimo ikiganiro cyitwa ukuri kw'ijambo, nkora nigisha, kategura ijambo, kategura udukino duto mugabo dusigura iryo jambo ry'Imana ngomba kuvuga bivanye n'ihangiro mpamvu yarashize ku mutima kugira ngo sangize ubwoko bw'Imana. Rero icyo kiganiro kirahari, aho hari izo ndirimbo nacyo kirahari. Yesu abahe umugisha. Kuririmba kwanje ndabiririmba nk'ivuga butumwa, kuko nakubwiye ko tumwongere ngomba gushisa kure ijambo ry'Imana. Rero ndabiririmba nk'ivuga butumwa, ngomba kubaka no kuremesha imitima y'abantu b'Imana. Ntabwo bibangamira ishengero, ndabikorana nk'uko nsanzwe n'umuhimbaza. Murabizi ko iyo umuntu agomba kwigisha hariho imigwi y'abaririmbyi, hariho ama worship atangura kuririmba. Rero ubwo je bica bifasha bose kuko ncatangura muri iyo nzira nyene, ngatangura guhimbaza Imana no kuramya Imana, ahubwo kimbere ikiraro ciza cyo kwinjira mu ivugabutumwa. Aho mperereye baravyakira, ahubwo benshi baratangaye kuko bavuga ati ntitwari tuzi ko ufise impano nk'izo, twari tukuzi nk'umwigisha w'ijambo, twari tukuzi nk'umwigisha w'abana uriko urakora n'ibindi bikorwa bitandukanye, ariko twari tuzi ko uri umuririmbyi ushobora gushika ku rugezo nk'uru. Baravyakiriye, aho mperereye hose baravyakiriye kandi bakamfasha gusenga no kuntera intege. Ndifuza ko ubwami bw'Imana bwokwaguka biciye mu mpano Imana yampaye kuririmba. Ndifuza kubona abantu bahagaze, abantu bashinga intahe ko bahuye n'Imana biciye mu mpano yo kuririmba ndiko ndaririmba. Ndagomba kubona ubwami bw'Imana bumenyekana, bwaguka, ijambo ry'Imana rikamenyekana. Umwimbu w'abakizwa nk'uko ijambo ry'Imana muri Matayo 80 duhamagara kugira ngo twagure ubwami bw'Imana, tumenyesha abantu iby'ubwami bw'Imana. Ndifuza ko aho hantu naho nohagera nkamamaza iby'ubwami bw'Imana, abantu benshi bagahindukirira umwami Yesu. Umuririmbyi wa mbere narabiye ko hano ni Papa Apollinaire, uwo twita umutama wo guhimbaza. Naramurabiye ko cyane, narize guhimbaza kwiwe kandi n'ukuntu mbona bikorana n'ayandi mabango y'ubwungere n'ayandi mabanga atandukanye. Narahezaniwe n'ukuntu yandika indirimbo n'ukuntu azishikiriza. Ukuri naramwisunze, yarambereye akarorero, naranamurondeye kugira ngo anganirize. Mu banyamahanga naho umuririmbyi nisunga ni Pasiteri Ada aririmba indirimbo z'icyongereza nk'umuririmbyi y'akazi, nawe nyene arampimbara iyo
ndavigene yandika indirimbo gene indirimbo ziba zishika kure zigafasha abantu benshi nawe arampimbara mu ndirimbo ziwe n'abandi benshi bahitangiye imbere bahari hano mu Burundi kandi nubaha cyane bakoreshwa n'Imana idasanzwe mu kuririmba barahari benshi ndabubaha kandi nabo barambera akarorero mvuga ati bakoze umwuga mwiza kuko mbona ari umwuga urusha kuririmba birarusha rero ndababwira ati felicitation kuko maze kuhabonyura gato ndabona yuko ari ikintu cyo kwitanga baba bariko barakora gikomeye cyane. Ku by'ukuri novuga ko ari intango ndashaka ndakurekesha ndakubwira ko ntanguye ndubandanye kandi narabisengeye ndabisaba Imana kandi mu gihe gikwiye Imana ko yabimpaye nibaze ko ari intango izogenda ibimfashamo ego mu challenge nashobora kubura ariko ndumva niteguye kubandanya gukoresha igikorwa cyo kuvuga ubutumwa no gufasha imitima y'abantu b'Imana biciye mu kwimbaza no gutazira niteguye gukora kugira ngo habeho kunywana habeho gukorana n'abandi icyo gihe Imana yakishyize no ku mutima ntarakora n'ibi bikorwa narabitanguye nko nshoboye mu karere naregeranije abaririmbyi bavuye mu mashengero atandukanye twaratanguye gukorana kuko ndumva ko ngomba gufata abandi amaboko kandi narabitanguye hariho nabo nzobona batangura gukura kandi kuri jewe bizoba n'ibyishimo barazamutse bakanduza ariko naranabitanguye ndumva ko ngomba gukorera mu bumwe n'abandi nicyo gituma ni kuvuga ubu ntanguye reka mbanze ndondere nubake ngira ibiki niyubake ariko by'ukuri ndumva muri jewe harimo umutima wo gufasha no gukorana n'abandi nicyo gituma n'igihe nategura ibintu nahamagaye abo baririmbyi bose baba banyitangiye imbere baba n'abakiriko baraza bose kugira ngo bashobore gufata ukuboko dushobore gufatana ukuboko ndumva rero jewe niteguye gukorera mu bumwe kandi uko umwe mu yarazonshoboza nkagomba no gufasha nanjye aho Imana izobikira neza ngira abo nzoba niko ndafasha nabo kugira bahaguruke bagire kuri nkuko nabitanguye kandi ndabyizeye hamwe n'Imana ko Imana izomfasha bigashika kure. Murabizi ko hariho intambamyi zitandukanye zihura n'abaririmbyi batandukanye ko nabibabwiye ndamaze kubona bike si byinshi cyane ariko ndamaze kubona bike mu byo maze gukora rero hariho imvo zimwe na zimwe zituma abaririmbyi basubira inyuma birashobora kuba ubunyantege nke birashobora kuba ari umwanya muto kandi wo gusenga no kwegera Imana cyangwa birashobora kuba ari yasikse ariko arondera ibindi bintu cyane birashobora kuba ari ubukene rero jewe icyo numva nokora kugira ngo indirimbo zibandanye zigenda mu mashengero atandukanye bari baziririmbe zibafashe mbere ntibihagarikire ngaho n'ahandi icya mbere urumva ni ukugira umwete wo gukorana kwigisha no kubyigisha umuntu akigisha ubwo buzima bw'uburirimbyi akigisha n'izo ndirimbo hanyuma umuntu akagira n'ibitera amakonsere amahuriro y'abaririmbyi batandukanye kugira ngo bakomezwe baterwe n'intege hama kandi babashe no kuririmba za ndirimbo hanyuma ndibaza igituma wari uvuze ngo barakunda kuririmba indirimbo mvamahanga cyane kandi ari iz'Imana bakaririmba izino je ndibaza ko impamvu ziba zitandukanye nk'uko meje kubivuga birashobora kuba atari uko umuririmbyi yashoboye kuba yaravuze ukuntu ashobora gushira kure gushikana kure indirimbo yiwe kuko apare yo gusenga no gutegura harakenerwa uburyo harakenerwa soutien kugira ngo indirimbo zigere kure rero je ndibaza ko hamwe n'ubumwe bw'abaririmbyi kuja hamwe byona bafasha kugira ngo n'indirimbo zabo zishobore gushika kure bivanye n'ukuntu bafashanye mu gusonikana ni kimwe umwe datari yabagije cyaco bwabumwe hanyuma ndibaza ko hamwe no kuzigisha no kubandanya tuzisengera
twibaza ko zizogenda zikagera kure ku mbuga ngurukanabumenyi no mu mashengero atandukanye zigafasha benshi. Murakoze, sinzi ko nabishuye uko mwari mumbagiye. Urakoze. Izi ndirimbo zirafise ico zunganira ishengero kinini cane, ku giti canje gusa, zirunganira ishengero mbere zikunganira n'ayandi mashengero, zizokunganira n'abandi benshi. Ego Messi zigomba kumfasha ku giti canje cenyene, kandi ndamaze kubibona mw'ishengero ego meko hariho ico zimaze kuzana nk'umusaruro. Akajambo ka nyuma numva novuga, icambere numva noherako muri ako kajambo n'ugushima. Ndabashimiye cane vimba umutima ko mwanyitavye mukitaba buno mutumiro kugira ngo mumfashe gushika kure ijambo ry'Imana. Ico ndabasaba nukubandanya munshigikira, mukabandanya munshigikira, kandi nkuko abivuze umukeshamakuru John yuko bitoherera gusa, ariko nobandanya mukanampamagara nkashika n'aho mukorera, ngatanga ibiganiro, abafise ibiganiro vy'abaririmbyi benshi bari hano ndabisavye muzompe uwo mwanya, muzompamagare kugira ngo tubandanye ubucuti. Sinifuza ko ubucuti twatanguye bwoherera ngaha, ariko ndifuza ko ubucuti bwobandanya, tukabandanya dushigikirana ku murimo w'Imana, mukashigikira mu murimo w'Imana. Hama nkatumirira abarundi bose n'abarundikazi kumviriza izi ndirimbo, album canke EP yitwa Gendana Nanje, irimwo indirimbo 4. Nkaba ndabatumira bose kuzumviriza, harimwo ubutumwa bwiza, harimwo intahe ziremesha, harimwo uguhayagiza Imana. Rero ni vyiza ko bovyumviriza, ndazi ko bizobafasha kandi bizogira ico bihunguye mu buryo bw'imwemu. Murakoze cyane rero, nongeye kurangiza ndabatumirira cyane kubandanya munshigikira no gukurikirana indirimbo, mukaziraba, hama mukagira subscribe, mukagira na share. Hanyuma kandi nkongera ndabasaba amasengesho, abari hirya no hino mwese ndabasabye amasengesho kugira ngo Imana ishoboze imwe igikorwa ntanguye kibe intango ibandanye. Ndabashimiye mwese, ndabatumirira kubandanya muraba izi ndirimbo, muzumviriza aho muherereye, kandi abasabira ko zobahezagira, zikagira ico zibunguye mu isi y'impemu. Murakoze cyane.